uzahindura imirisho ibintu byo kugenda mu gatondo mugaruka ku mugoroba ngo dushaka kurya bihagarare ubu no gukora twese tugahuriza hagati hatari umva vyakazi ego sinzi uko ufite amakuru yuko kazi kahagaze umugabo kandi nanje natse amafaranga mishira hamwe singomba ko bafunga ibintu byo gukora jenye n'urumva sinabivamo kandi nawe ukuze ufite amaboko yo kurondera jewe ryari naramubwiye grand frère ko nshaka occupation ko amashuri yarahetse narambiwe no kwirirwa ngaho canke naho muzokwirukana umubare wo ngaha basi mu mpakazi vyambwiye ariko nyene hari ivyo mba mbona nanje ndavyikeka mugabo ntavyo yigeze ambwira vraiment ubu rero ntakora dukwiye kuja hamwe je nawe n'abandi bose bari bamwe runo rugo tugakora kuko umukozi nakazi afise je nadusigaye muri runo rugo aziko mushika yasuye ku ishuri mu gupambana rero kugira ngo turebe ko twoja ariko sinzi ko mama aravuganye je nawe namubwiye ko ategezwe gukora ingufu zose akandondera akazi kuko nanje ndarambiwe no kwirwa ngaha aha n'ubu naringiye kuraba undi mutipe hari umutipe w'umugenzi wanje aho razona ngaha sinzi kumuzi twe twavuganye arambwira ko ashobora kunyereka imodoka ya se wiwe nkaza ndakora igitaximan nivyo naringiyemo donc kubika n'amadokima amavenja kuba umukomisiyoneri aho ko yarigeze kumbwira ko ashaka twimuka tuterengira ngo ashaka tugabanya consommation oya shaka epfe n'ukuru n'umuntu akadakora agakura hehe havyo vanga kurondera nawe umuntu akuze nukuraba ukibaho ukanironderera ahubwo jewe byo mbona nyene no gupambana abagabanya n'umutwaro nkaraba ko noje gupanga nk'agashambrete oya ntabwo atwere umutwaro nubwo waguma hano ntabwo dukunda kwirukana cyangwa nabo ntabwo dazi ntabwo ntiyo kwirukana kandi ntaho uruko ntapfutse nuko ntari ndibaza nta muhigira baraba nabi mwe no muzi nibaza ko babwiye uwumva kandi ukubise umugerekera bacunguruje kandi nibaze ko uza kugama imvura ayugama itaragwa iruke mugabo nizere yuko ntuzobishire mu nziko nibisanzwe aziko umubano waje n'abantu kumeze neza ntufate ibyo mu rugo ngo uce biteranya urazi ko umuryango tukukunda kandi tukuba sawa kandi mba ntahuye nabi vraiment tukanavyumvise ndabitahura Karibu wewe nigusha isono pore cyane nkumbonera muzimeza nibyo barosha mfise umugenzi ndamwe n'abahungu batandukanye kandi afise inda ariko nabuze inama ndi umugisha ariko sari nkaho mba wamfashe iki biragoye ariko jenye nari jewe kubyanje cyambere cyo cinda sinabikura gira kabiri naco kubera nto wanze umuntu yanteye gasha nimera nkayo mu mujeni kubera iki gasha nuko shaka ko atazi nyeneyo bizi cyo cyo kibazo kihari ikibazo kihari ni kimwe eske niya kure yonda kavayo hari gihe umuhitana cyangwa ko uwo mwana akaba ari wazobyara wenyine mu buzima bwe bwose n'ibyo cyo bigenda gute sha yampana ndomba mengo niyo nicyo kibazo kihari ashoboye kuwikurayo ikamuhitana shaka yikurayo akazogenda afata wundi mwana wawe urumva ari impamvu uvuga nuko yegumizayo yego kazobyara umwana naho azoramikane ariko bazoba ari kumwe n'uwo mwana mwejeho mama suko namubwiye ayikuremo nyene ivemo neka atazi se w'umwana amubyare acamushirahe iyo nta simpanuro nziza bizashebe ndakubwiye hebuvuze ibintu by'inda cyane mu kintu kira oya kasha ni hatari nizo nkuru okay abona Jeff ibibazo nyabaki agahinda kari mu kunyica bimeze gute ibintu shari wanje yambwiye ngo nkore ndumva neza ndatunoshobora
nani bibutambarira uramuzi KAREEM KAREEM ah ndaba ngahiya barashwana n'umugore we okay ndamubona aheruka kuryamana n'umusheri w'umugenzi wa sheri wanje KAREEM no ryamanye n'umusheri KAREEM yaryamanye n'umusheri w'umugenzi w'umusheri wanje ariko se KAREEM numva ari bibazo sheri wanje nawe araza arambwira ngo akeneye gufasha umugenzi wiwe aha rero jewe bariko bangiraho igitambo none nabuze ico mfata n'ico ndeka no kuryama sinkiryama ndyamye nkaryamye mw'ipfa ibibazo gusa mana we kufise ibibazo byinshi birandemereye numva afise umutwaro nabuze n'uwo ushobora kumufasha aha rero nabuze icyo ushobora gukora niyo mpamvu ndi nje kubikwiganira ariko ishamuko genda bukebuke gute genda pole yo gufasha uko KAREEM nawe niyoroshe kumuvuga ngo kumengura mu ari cy'umuziko oya ntanakimwe ndamutse kunyene ariko magari ibyo bikumisha oya ntanabimwe uko ugenda muzi nyene ukambwira ivyo naye nkaba nzi ngena ameze niyoroshe genda bukebuke ushaka kubija ugasanga ko wimba ikinogo ciwawe nico musheri wawe ibinogo bibiri cyane hatari je narengewe kwe sinzi ico nokora hatari nese KAREEM nana we nibazo gusa jewe ivyo sinovyemera sheri wapi sheri je ibyo ntabyo nashobora none uwe twaravyemeranije sawa utabikoze rero nanje urambura sheri ahubwo ibintu nk'ivyo nushaka je ndabigenze oya ivyo bintu bikunanira gute byanse byananiye umva wabihevye imisi yonyene ndaramurondera nta nuwombona wabihevye muri make ndumva bitandimwe sawa ntuge kurimo eka okay imigambi yose twari dufitanye kuno mwanya turayishesha sheri kubera iki twakubwira ibintu muri kuranyumvira sheri ico kintu canye nico cyotuma je nawe dutandukana nko kubera ko udashaka ko dufasha abana nishe ndakubaza igisha vuga yose nigiye bigese ibintu bisanzwe yakoze ibintu nawe ni ibintu byo gushikira wonyine ibintu bisanzwe nawe byo gushikira reka rero binshikire ishire muri kijya kibanza reka nishire mu kibanza cy'urya mugenzi wanje wowe nawe ubeshere wiwe ari wowe muvyihorere nabiyihangane nta kundi byarabaye ihangana kwihangana gufise iherezo wo kwihanganira n'umuntu hagize ibintu rimwe none sheri kuri kurapanika kandi atari byabo je simeze neza ndakurekere nawe akuzire vuga ndakureke akuzire oya si ibyo none je yonzira gute yo kuzira gute abandi yabagiriye gute oya ntico kundi wanje sawa wowe umaze kuvyanka ivyo nakubwiye byose reka na jewe nigendere tuzongera guhuzwa n'Imana reka nigiye wavyemeye reka nyemeza ko wavyemeye ariko ucumbwira uko nzobigenza none erega ndahari kugira ico kibazo nyine ndagikemura sheri nukuri ngiye kubikora sawa umviriza rero ukuntu KAREEM ugiye kumufata nguko KAREEM akunda akabare akunda icupa akunda n'abatoto niyo mpamvu KAREEM umutego utegezwe kumufata wewe wenda kwereka mu rugo iwiwe wenda kwereka ahantu KAREEM aba ahanyene mu Carama sawa aha hatonye quelque part ngaho onye uragenda azoba ari muhira ndabizi ndakubwira amasanzi kaba taramva muhira nibuza kumubwira yuko wabuze umuntu agusudirira urugi nibuza kumubwira ko wugaranye urufunguruzo ushaka umuntu akubomorera ingufu afise ibiguvu ariko uza kubimubwira umubiri wawe wawuhinduye fresh uragenda nyine umuregeze akunda abatoto ndamunsi umubwire ko ushaka umuntu akuhindurira kariya kantu kaja mwitara hejuru urumva aho uza kuba umufise
sinzi uko uza kubigenza ariko vyose kubivuga bana umubiri wawe ukinisha bien ku buryo bwaho ibera uriduza ribone fresh ku buryo bwahaza kuroba aho Karimu ndaza kuba umufisi kandi zo kubikora neza yego ndabikora neza cyane nyereka ingene uzahuzura mu twengera ndagenda ndamushikiriye ijisho kutarikoresha uririre mu zijisha ribone ndaza kubikora basi ndamushikiriye sheri ako nunze ugenda wiregeje buke nkuko onye ugenda nk'umuntu nyene azicariko nuza gutinya aza kubikora ikikuzanye wahaguruka ugenda kandi mugenda muzana isaku mujya kubwira abantu ari ko baranywa inzoga ngo ndanywa inzoga je Karimu niyo mba niguresha umviriza rero Karimu je sinzoga zizanga urabyumva uzari uniki Karimu hari ibintu numvise ngaho muri kano kabari izo ni za nsaku zanyusha sibyo urabyumva hagiye kibazo genda gahoro sibyo nzi neza ko ukunda muri kano kabari aha niho mu rugo hari amakuru mfise ngaho kandi habagira ibanga se kimwe nanjye na para Karimu ni mu bibazo kandi ngomba kukubwira niba ngomba kukwibira wicunge ibanga ariko nyumva ibanga ry'iki wowe uri murahirwa kandi mu minsi mike uticunze urabufasha ya migwa n'abandi migwa nta mukobwa wawe warateye inda wowe umukobwa arateye inda none izo nsaku zikuye ibyo sinkunda babisa sawa tureke ni ibyo bizanye gute ngaha nta mukobwa ufitanye ikibazo je Karimu je nta muntu ngira n'ikibazo nawe mviriza nkubwira umugabo uri kuragambanirwa kandi nimba utari kugambanirwa n'umuntu umwe naba tibyo ubwo rero ndacaka ngo ndigiri rindira nkubaze ibyo bindi utabimbaza rinda nkubwire bangambanira je utabimbaza nuko nyene nkubwire cyagenze kukumviriza icara ngaha bangambanira jewe siko nta mwanzi mfise kajya gakobwa nako makuru mfise inda yayikuyemo mukane ubwo mviriza renka nkubwiza ukuri aho nakubeshye ni heshi kandi na keshi uravyemera ko mbesha yes reka nemere ikosa ryarabaye ariko nkubwije ukuri je byanse renka urashaka kumva ko akazi kiwanje kaheze akazi kiwanje karaheze ubu no mu rugo gusuma ni kibazo rero niyumvire tereka nkubwiza ukuri ukabuta kwemera renka ukora icyo ushaka bashaka bamfunga Ivyo je nibindaba. Ame ukwe indwi naguhaye. Reka kunsigura ivyo nibindaba. Je nibindi sivyo byanzanye ngaho ngo sigure ngo karaheze uko wabigenjeje. Nuko wari wiyumva. Ravyo ngomba. Ne ugira yeryo wa mbere. Genda ugurishe hajya uba canke ugenda ushireho tuhabane twese. Ariko dukunda gusenga umengo dukunda gusenga igihe cyose. Rero hajya nta ugiye gusosa kuhinjira ngo hari umugore ngo biki guhera n'umunsi ujya mu gore je ntandaba. Isho ngira ngo neza kuba hajya wawe. Nza kuri wanje. Ya David eme usubira ico nyene wumvise.
Aje ni wanjere. Wambwiye ngo hari imbango hari umugore ngo imba kugira ntombazige ibintu wamisiguriye ibyo bintu byaranashishe. Haje ubwongeye no kuhagaruka n'imbwa no kukurya zizokurya. Zirashaka zingi. Icumenya cyo n'umunsi hoho. Hano umunsi udashobora kurondera ahantu jenja kuba. Umviriza ufu mukuri ushaka. Ashi tukende tumeze uko. Imba ushaka imujanje ibi bisuko ndabizingira kuri uyu mupira wambaye. Ndabishobora. Kwangira iki none? Cindabwira za ukibona. Kwebwe turi muri kerere. Ushaka gukora icyo ushaka. Igikuru ko ntava ngaha. Ngo ntuva ngaha? Okay, utava ngaha urarengana. Amayo barakubona cyangwa bakoze mu kabari ngaha barakwataka. Yari ndifise n'agasura keza. Baragushakira urara kabisa. Nanjye turaza kuraba ndinze nguma niho uzoburi nawe. Ugiye tuba turi kumwe. Ibi bisuko bizoba bikuri mu mupira wawe. Bakubeshe. Sawa, nanjye turaza kuraba uwo babeshe muri cana. Akubundi ushaka icyo mukobwa. Siku mingi kweli. Nyene ko ndakubwira ibiswari nguko sawa ivyo nabitahura wewe. Hamwe nako kananira kweli. Chembo numenga ntacho byari bibaye. Canke kumengo ntucangamutse cyangwa urafise ubwoba. Bwiri wantumye. Nararikoze. We ntabyo uzisha. Man idiri wantumye nararikoze ubimeze neza. Namubwiye ko wagiye utari mu gihugu usiga muri Australia. Utakibanga umukobwa uri kuvuga ntabuzi. Rero wowe umubono man. Wewe wambwiye ndamubwira yuko utakiri mu Burundi wajabutse uri za Australia. Ndakora idini ndabimwumvisha. None nawe tuje kumwireka. Nayo mshaka kumva ko yaje wanje. Yaje wawe. Arakubona. Oya ntiyambonye. Mugore wewe uri fake uri umubono. Gute? Wewe wambwiye mvuge ko wajabutse uri Australia. Niwe cuguma wirekereza ahantu hose bakubona. Je guhungura urugo rwanje. Je nasohotse umuntu ugiye muri sport abarandongera. Ubu nasohotse ukagenda wagizemwo ama antenne kugira kari kabaye. Burya ubona induru zabaye induru ndamuyengayenga ndamucisha. None wabicemuye gute rero? Ariko gusa mu nyuma twaje guhura turavugana. Bisanzwe ubu nije ndumuwese ko ndumubeshi. Nahora ndumuntu yubashwe. Narabeshe none biragenda. Byo wakoze byahuye n'ibyiwanje kandi birangira mbenye ukuri ntuhangayike. Ubu ni sawa. Agenze neza. Wow. Umukobwa afise ko nta rindi afise. Hey. Umukobwa amaze gutuma abantu bamwinjirira buke kandi afise. Ntiramujana kwa muganga bapime barabikwiriye. Nta nonzirwa ntwara. Ku majambo namubwiye angarutse imbere. Zoca mutera minote tugende mupimishe. Nawe nsanze ntayafise. Umwanya yanesheje. Uzokwiriwe. Mugabo najewe ubu ni sawa. Ndavumye nyene ko turimo tuvuga iby'iwanje. Wa mu marayika kazi wawe bimegeze he? Kira kidemu. Nibaza ko nico cavyaye n'abamarayika bose bo mwijuru. Nako bwa mbere nyene yanciye amazi akabanza akanyibwirisha ngo toka ngo narahemukiye mu rukundo. Ariko ubu tangiye guhura nkabo narantwenge nawe atwenga neza gute. Afise iminwa myiza. Ubwo nguma nibaza ni byari bizoshika anyemerere ambizure. Nimbaro hagarare babandi bamanukanye na Satani. Urantuka wewe. Urantukiye umugore wanje wewe. Urantukiye umushiri wewe. Azuzi kuda umugore wese mwari bwaje mwikomeye. Irega je namubonye mu nzozi ujya nubi wanje nabibonye neza ko ari we rubavu rwanje. Muvuga uti ni nda yanje. Man, wewe ni tuko turayaga. None ibibazo mfise ntabyo. Ibintu bukinisha. Je no gutera niki kirahuri. Kiraza kubufina gutyo. Ubugenze revitani ubunyiri rumura kwa ni kira kikampasagura ku muntu mumenyenye mu muntu gwimwe. Baboneka gufuha muri abantu b'abagabo. Nacana bwiye yuko ubu bisige bimeze neza tanguye kunyagisha neza. Bazi ko bwa mbere yanyikuye ngo yahuye n'ibibazo mu buzima ngo by'urukundo nta rukundo akeneye. Ariko ubu ubu yatangiye guntwengera nawe afise mu maso hasa gute. Uzi iminwa yiwe. Ahubwo nk'umunsi nzotanga kuyisoma tugahura ngo mwa sha yo kumushikane mu nzu zokubwira. Tuzovugana turiwe tuzongira tugaruke twicare nga umaze kumushikana mu nzu nagukundira. Ariko ikintu nashaka kubwira reka kuguma nimba guciza umwanya. Banza base umudome wumvirize n'ibyo gutwara mu rugo ibyo ari byo. Abivuga kandi abagabo nuko bankana. Man
ivyo bintu ntibivugika ushaka kugumura umugenzi ureka ivyo bintu ariko bisaba aho uzonjane twicaye turi batatu oya uri kirara uzokwicuza gisimeze uri kwanga gupima uzokwicuza sinshobora umuvuze umugenzi w'ikirara kubijanye nabijya by'abakobwa urumva rero nimuvuze umugenzi w'ikirara nawe uri cyo kurumva n'ibirara bibiri birabajamo none ndabeshya no urampanuza ugahanuza ikirara birashoboka sha nta birenze reka tube turabiretse cyangwa igihamagara ikize ko ngaho muto ariko sha wa mugabo oya nuko gushimira nibyo mvuga ndawe ko kujivuga ari wewe ivya mbere urahatse ubu nawe ushaka uje kuwi wanje shaje wenda kurasa gusa mbo ndashimye yuko uvuze ko wabiciye bimeze neza naje bimeze neza uko nyine ariko tuze gucaho ku mugoroba kugira iki kwiyo habara nako umusheri wawe none mwita umugore mutarabana ganani wega ntundakarira je mvuga ukuri ko ndakubona man urazi ko wewe umunsi umwe ushobora kuza guhinduka bivuga ko ari jewe nimbuzi icabagabo bashobora kwamanukanye na satani akazanga ujya n'umumarayika aje ava mu ijuru muri nusi nta undi muntu abamanukanye nawe mwe satani bamanukanye ahubwo urahabini kandi uranantutse nabi urabwe reka urambara hari inkuru niterera igitipe uzi kutukana ahubwo koma bashwi kurantuka urumva umusheri wanje ni yamanukanye na bamwe igihe satani waramukoye mwagiye muri umusheri cyangwa umugore namaze kumubona mu ndoto ugiye n'umugore wanje si n'umusheri amahirwe n'imigisha ngaho gonga kuze ntugere ngo zindabigeze narabaye myiza Linka ni sawa none bien imisi myinshi cyawe twaburanye kweri cyambona mwiyi misi bira matari huri igikosa siganje telefone ijya mbere barayimye byo urumva reba kuvye telefone bijana n'amakarte sim ndabizi rero bice birangura gendo nk'indi ubu na nimero narahinduye ya telefone barayimye niyo mpamvu gute nandika mbona menga sibye ni sawa bra mudashira ndakubona freshe ni zose cyane nuzwe byo byanje bra ndabizi kuva na kera nego none bimeze gute mukusenda ukumbuye byabaye urahebana bra no tugende muri basi twicare oya musari kwaragiye imisi tuzoturahura mu ibarabara tuyagiye mu ndakwemeye ibarabara nzoza kuraba wewe reka ndabyizeye kandi ntabyizeye oya byizere nzoza sawa makuru y'imisi rero wapi nta makuru nabishasha nyene ariko nyene hari diri ndiko gusa ndabona ko yimirije gukemuka diri nyabaki ni birefu ahubwo byize tugenda tukicara muhira tukabiyaga twicara ndihuta twekuba turaja mu tuvugane hanye muri misi turahurira mu ibarabara we nawe nacu umunsi umwe nzoza bashiye muhira mugaje abo bagenzi nabo sinogera ntabitwaye nawe iyo nibutse n'ivyo numva bica bintera gutwenga kuko hari uduhungu n'abahungu n'abagabo n'ibigabo kuri nosi bitagenze gute ndumva ko menga wewe nabone nabwiye ko nzokwigira hari umuntu nzokwereka byarapfuye gese umuntu ahubwo nabwo ni shetani rero uwo muntu
mwene twaragendanye imisi atari mike ejo ndamubesha ofisi inda yiwe sa niyo kurabitaho inda waramubeshe nyene mu kirundi rero uwo muntu afadika na gato waramubeshe ya naramubeshe ofisi inda yiwe none kugira gute natari urumva sinshaka ko menya ko umupango nari napanze umva tugiye kwa muganga yasha bigundu ayakambwira twende kwa muganga nariburishije umwanya nako ntagize ariko washatse twende kwa muganga tugiye kwa muganga naho bizoba bipfuye ashaka mugende kwa muganga ugira agenda kura konfisi yonda barabe niyo nayo mezi mazi yego numva umenga birakomeye iyo nda yabapi ndayifise kasha kumbe je nako bagutwara inda bijya mu bigira tandugira jewe ndasara mu mutwe nuwo twarinda niyo twara bijya muze chaka undi umunyabwenge kwe sha navutse ku mahera kwe shaka kuyakinisha none washaki ibyo nshaka byose kumukura ko none kimwe ndi umva yarampindutse azi kugico mu ndakiguhinduka yarampindutse urakambwira ngo tuyikureyo sarinka shandu mu byo bitoroshe ahubwo nyene ngiye kugenda mugabo rero nanje hari akadini ndiko ndakina nyene kasheri wanje oya reka ngene nzo kwakubwira nikasha mufatanije na sheri wawe yego ngira we kazocamwe ni bon shasi ndavyibaza ahantu harinze hananirwa wewe ndega shako je ndampambana ndumwe ariko we muri babiri umva abantu babiri aho bari kandi ndire nze ndabe uko bizogenda none warugiye njewe ubu ndatasha nayimvuye ngaho imbere gusa ubu ndatasha muhira shabayi ndagiye kiyashu narimo nico gusa nyene ndabuhomboye shananje nuko bwama c'est vrai no gutunkumbura nze kunda kandi mbahage nakomereye ko nzoza bwama zosubira ndibaza mani wishatse ni sawa meze neza shanu mbona ari heza kweli bihashe ndababaza jera aho ngaha n'umurongo sihari bashinze kumubona nka sangapi jera amasaha saa munani arashika ngaha saa munani sawa murakoze yego sawa okay nta kibazo cyane ariko ndarondera umugera aho ngaha sinzi ko jira arasohotse ubu nyene asohotse ndi ngaha mwamuronderera iki agenda bisobanza numva ariko ndarondera sare hawa ugira ukore mariage baravuze ibyuma mukobwa ubanza nyene rusanzwe ntabwo ari mariage bari mwe gushaka kugira anniversaire ariko shaka cyane uvuze mariage ntarage okay none no hanime wanje basi niyaza kugira muco ibyo ntacu gusa telefone nayishyize ku muriro sinzi reka mbaye yanje aho basanzwe bakwita nde none kandi ya izina ryiza cyane nimero yanje ni namwe murakoze
umukobwa mama umva ngo Karimu narigenje uyu wewe yo sinzi ariko turiruka tu kandi nta ncika uyu yo na nimero rayimpaye igaraca nyandikira mbaza arambaza kuki namuhaye yanje gato namuhaye yanje ndaguhekenye gushize mu bandikiwe Karimu Sefina nagira umuntu unyumva ngaha umuntu ambwiye ngo nicarire ngaha kweli yari yabibonye ko aza kuza Jera nawe yagiye hageze iyo bahura na Jera sinari kumubona uraririwe kweli ndagufungura